Uno munsi tugira turabira hamwe imwe mu mawuti akomeye cyane novuga kuri bantu bakunze kuba biyenteresa kuri trading. N'abantu benshi bagumye bayitubaza mbe ukeneye gukora trading bigenda gute, ariko uno munsi tugira tuganirize surtout aba débutants, abantu baba bashaka kumenya ukuntu bigenda, ndavuga mu gihe ugitangura. So rero nagomba ndagusabe tuze kugumana gushika la fin, uraza kuhamenyera byinshi cyane cyane kuri babandi bavuga ati ndakeneye kumenya trading, ndakeneye kumenya byinshi kuri. So rero ni karibu kandi rero kuri Wita Business, muri kumwe na Dr John. Nk'ibisanzwe rero tumwe ibiganiro twamatoza tubasangiza, tugasangira ubumenyi, umuntu azi ikintu kuri iki canke kiriya gisangiza abandi. Nawe ntugahengeshenye nimbona nimba hari ikintu uzi udusumbya, ntugahengeshenye kubisiga muri commentaire. Ikibazo icyo ari cyo cyose turacishura, mu commentaire yose turayasoma. So rero ni karibu cyane. So rero ndakwibutsa gukora subscribe, turayikora ugire na like, kumsa ibiganiro bize biragushikira hakiri kare kandi ibiganiro bishikire n'abantu benshi. Rero twatanguye. So rero n'umunsi tugira turabera hamwe nkuko tubibona ngaha ni uti yitwa TradingView. TradingView ni uti novuga ikomeye cyane, surtout iyo ugomba gutangura trading, ugomba kwiyenteresa kuri yo. Ndabizi benshi baja kugenda bakaraba ama video menshi kuri YouTube, bakabona izitwa za MT5, mugabo ntibasobanukirwe neza uko bimeze. So rero ino TradingView twagiye tubigarukaho kenshi, ni uti ishobora kugufasha mu mandarize yawe, ifise ama fonction menshi gose, ku buryo no kumetriza TradingView ari ibintu bisaba imyaka, ku buryo kumetriza TradingView ku buryo uvuga ko uyizi cyangwa kuyimetriza cyane gusumba ibindi, no kuvuga biratwara igihe, biratwara imyaka, umwanya. So rero ni uti novuga iri tellement fort. Nka conseil n'abandi bose bagenda bakoresha izindi, ndavuga izo za Meta 5, nta kibazo zikoresheje ni sawa, ariko novuga uti de base jimba monomengo ni iyi TradingView. So rero ngaha anye ngomba tuganire gato kuri TradingView, cyane kuri no chart canke graphique ya tariyo tugira turabe ya DXY. Ni kuvuga DXY ni iki? DXY ni graphique representa amadollar, ndavuga le dollar américain. So rero graphique representa amadollar américain, ni kuvuga yerekana uko ihindagurika rya le dollar américain sur le marché international rigenda. Nkaho urabona yuko DXY baratwereka yuko ifise valeur ya 100.9 dollars. Umva ni index ya le dollar américain. Rero iyo iri kiramanuka biba bisigura yuko dollar iri kiratakaza inguvu, hama iyo iriko iraduga bisigura yuko le dollar américain ibiriko irongereza inguvu comparé na yandi ma monnaie international. So rero ino indice rero ya dollar américain, pardon gato nyereka mfute bino n'amanalize nayo nagize, ariko turafise rero iyo uri kurakoresha TradingView turafise ico bita ama time frame. Novuga ari nko novuga yuko ari nk'umwanya urabirako ama analyse yawe. Ahanye urabona yuko ndi kuri daily canke ku munsi umwe, no kuvuga tuvuze time frame wumve yuko ari kano urabona ngaha turafise ico bita ama bougie. Urabona yuko ari bougie ya vert irahari, hari n'utu bougie tubiri twa rouge. So inye ni aka kabuji kamwe ka vert cyangwa kabuji kamwe ka rouge gasemboliza umunsi umwe. Ni kuvuga kabuji kose ubona ngaha, akabuji kamwe kose gasemboliza umunsi umwe. Aha rero ni mu gihe ugomba gukora mandarize yawe, ugomba kuyakorera kuri nuvuga daily. Turashobora guhindura time frame turiko turarabiramwo, tukatuza ngaha gufyonda hano hejuru. Aha ndiko ndereka abandi bashasha batabizi,
ufyonda ngaha hano hejuru ugaca umanuka ugascrollinga, urabona barakwereka 1 minute 2 minutes 3 minutes 5 minutes 10 minutes n'indi n'isaha 2 heures 3 heures 4 heures. Ni ukuvuga umwanya wose ufyonda ko ngaha niwo mwanya akabuji kazoba gasamburiza, akabuji uzoba uriko urabona kuri graphique yawe niwo mwanya kazoba gasamburiza. So rero turashobora guhindura tukaja kuri monthly, ukuvuga tuje ku kwezi, ku buryo akabuji kose gasamburiza ukwezi. So rero ico dukora ca dufyonda kuri 1 month. Reka turindire gatonya bise nk'ibiza, voilà. Ni ukuvuga rero twagiye kuri 1 month. Ni ukuvuga akabuji, zina buji yose ubona ngaha kuri ino graphique isemboliza ukwezi kumwe. Rana iyi ya vert ngaha isemboliza ukwezi, iyi ya rouge ngaha isemboliza ukwezi. So rero turashobora kwagura gatonya kugira turabe ingene dollar américain yagiye yikomporta au fil des années. Ahanye iyo kurabira rero kuri graphique y'ukwezi, birumvikana neza yuko bisaba kurabira ku magraphique amaze igihe kirekire cyane, ni kuvuga amagraphique amaze umwanya munini cyane. So rero dollar américain imaze umwanya munini gose, ni ukuvuga turashobora kugira ama analyse tugahera muri mwanyihanganire no mirongo mubonamo na ama analyse gusa nagerageje kugira dans les années passées. Surtout menshi nayibagiriye mu mbere no menshi nayacafye, nuvuga bakiriko baranyigisha, sinigeze rero ndayakuramwo, reka ndagumizemo ntangorane. So rero turashobora kumanuka kure cyane gose, kure cyane gose iyo turiko turakoresha indice ya dollar américain kuri 1 month, no kuvuga kuri 1 mois. Urabona yuko tuza kusanga turi munsi ryari, même vers dans les années 1900 ita gutangurira kuri les années 1967. Ni ukuvuga urashobora kugira analyse uhereye kuri les années 1967. Urabona turi ngahanye yatanguye muri za 1967 iramanuka au fil des années gushika muri 1980. Muri 1980 ikira bouncinga, novuga mu kirundi twavyita kudundika, ikiradundika rero hama ikigenda hejuru gose. Dollar américain yarageze inguvu cyane. Aha ni muri ya myaka novuga ya hariko haraza révolution technologique industrielle, no kuvuga amafaranga ariko araflowinga, economy iriko irigenza neza. Et voilà, nico gihe rero Amerika yari igihugu gikomeye cyane cy'igihangange, abantu bose bacubaha, abantu bose barondera amadolari, ibihugu byose byo kwisi birondera amadolari américain. Et voilà, vers 1985 kumanuka gushika mbere, kumanuka no gushika vers les années de 1990 niho yaciye igira ifinding ico bita bottom, icyatora ahantu novuga le creux, no kuvuga ahantu hasi hanyuma hashoka. Rero muri 1995 inge gato connexion yari juste kugira dushobore kurabira hamwe. Vers rero 1995 turabona yuko yaciye iduga kandi igenda gufinding kuronka le plus haut sommet muri les années 2002. Nyuma ya 2002 le dollar américain yaramanutse iramanuka gushika vers les années 2010. Rero kuba trader rero ino pattern canke ino graphique baca bayitahura, surtout ku bantu bariko bariga trading, ino bayita rising wage. Rising wage rero cyumvikana yuko ari mu gihe sinje ngo tuganire cyane byinshi kuri trading, ariko ni juste pour kugira dushobore gutahura neza ibyo turavuga. Rising wage ni igihe graph iriko iduga gutya anye muri buno buryo, voilà. Hama ni wabona graph iriko iramanuka gutya anye bayita a descending wage, aho na notion novuga yo muri trading.
Et voilà rero kuva 2010 kuva 2008 iriko igira rising wedge. Rero kenshi muri trading baravuga yuko iyo uyibonye igize gucyanye nuko à un certain moment ino rising wedge irashobora guca impanuka. Rero ni ukuvuga rero mu myaka iri imbere peut-être za 2030 turashobora kuzogaruka kuri ino video tuzosanga mpuzenya DXY canke le dollar américain yaragize amahirwe menshi yuko uzoba yaragize bino bintu. No kuvuga uno munsi muri DXY turiko turaduga gutya à un certain moment, je ne sais pas quand, sinogwa ngo ryari nishaka kuri 2030 2032 tuzobona ikiye imanuka. Rero ni nguvu nyinshi tuze kusanga dollar américain igeze muri 74. Voilà. Ako kari agaciyemo. So rero ivyo twariko turabira rero kuri monthly ku kwezi kumwe turashobora kuja tumanuka tukaraba tuti mbe kuri weekly. Weekly no kuvuga ni mu gihe bougie imwe iba represente na bougie imwe irepresenta ukwezi kumwe. So rero ngaho naho ca tumanuka tukaza tukaraba graphique ukuntu imeze. Ni kuvuga ukeneye kugira analyse yawe bivanye na strategie yawe urashobora kugira analyse yawe. Bon, reka rero tugire une petite analyse. Bon, imbere yuko dushika reka tubigire ko comme ça ca tubandanya n'ibindi. Imbere yuko tugira turashobora kugira une petite analyse tukaraba tuti mbe graphique ya dollar américain iriko ivuga iki. Hari ama pattern menshi nuvuga ama figure menshi yo muri trading. Hari izo bita head and shoulder no kuvuga la tête et les épaules canke inverse head and shoulder no kuvuga la tête et les épaules inversées. Ayo yose n'ama graphique dukunze kubona hehe muri trading line. Rero amahirwe menshi nuko ishobora kuca igenda n'inguvu ikaduga cyane. Aha ni mu gihe turonse la tête et les épaules inversées. Ariko iyo turonse ndavuga la tête et les épaules gutya anye iri n'izosi bayita neckline, amahirwe menshi nuko ica imanuka n'inguvu nyinshi gose. So rero tout simplement ku muntu ari umu technical analyst no kuvuga umu analyst technique wo muri trading ngaha anye ashobora kuvuga yuko amahirwe menshi nuko urabona twaramaze kumena izosi. Ino niryo zosi turashobora kurifata nk'izosi canke abandi bakayita resistance. Iri ni igitugu, umutwe n'uyu, ikindi gitugu naco ngiki. So rero urabona twaramaze kumena ngaha turamena rya zosi. Amahirwe menshi nuko dushobora kuca tubandanya twaccélera le mouvement vers le haut kuri dollar américain. Ni kuvuga dollar américain igaca yongereza ingufu. Rero à partir de ceci seulement ni handi rero abantu bacavuga ati baraba graphique avuga ati uyu ni umwanya mwiza wo kugura amadolari cyangwa uyu ni umwanya mwiza wo kuvunjisha juste kubera yuko baravye graphique. Ni kuvuga rero hari abantu baraba bino badafa kuvuga ngo idolari ngo ryakorotse ngo reka ndarigure cyangwa ngo bitaza giturumbuka ahubwo biza barabibonye. Voilà, juste baravye ano ma graphique. So rero ino ni graphique ya dollar américain sur le marché international. Ino graphique ya affecta le dollar américain kuma no kuvuga kuma pair yose bagomba kuvunjamwo. Ugomba kuyadapta ku marundi, urashobora kuyadapta ku marundi ukavuga ati okay, nimba dollar ikigira bino bintu mbe mu marundi byoca bigenda gute. Et voilà, ugasanga rero muri marché financier nta kintu na kimwe kibera ubusa. No kuvuga byose kenshi cyane graphique iba yamaze kuba yabikwereka. So rero ngaha nyine turiko turabira urana ko yamaze no kumena izosi. No kuvuga turashobora kucosha twaccélera le mouvement vers le haut. Voilà, koneko nashaka kugarukako. Tujye rero tumanuke kandi kuri daily ku munsi umwe tumanutseho bigenda gute.
turashobora kugira une petite analyse kuri daily, juste un petit moment. Voilà, ngaha rero twamanutse kuri daily, ni ukuvuga rero kandi ikindi nacyo kuri abantu bagitangura trading, mu gihe ugomba kwanaliza neza byoroshye kugira ushobore gutahura chart, ushobore gutahura le mouvement igiye kuba canke iyo wibaze yuko ishobora kuba, kenshi no bakonseya guhera hejuru, nico bita top down analysis, no kuvuga guhera kuri ku mwanya muremure ukagenda umanuka buke buke ku buryo usanga urashitse kuri ku mwanya wa 15 minutes, mwanya wa 5 minutes. Hariho benshi nyene bakunze gufatira kwa amatrade, hariho ndazi benshi bakunze gufatira kuri 5 minutes, abandi kuri 15 minutes, ni ukuvuga abandi bagafatira kuri daily barashaka. So rero aha turi kuri daily, ni ukuvuga haba hari n'amanosio menshi rero umuntu ashobora no gukoresha mu gihe agomba kwanaliza. Nizo kugenda deep down indani gose muri strategy, gusa ngaha anye ngaha urabona ko marché ya dollar américain ya bouncinze ngaha, no kuvuga yadundikiye ngaha kiraduga. Aha hantu yadundikiye c'est pas ntibyabaye par hasard, juste quelque chose que je vais vous montrer. Impamvu bitabaye par hasard nuko ino ni level ikomeye cyane, ni niveau ikomeye cyane. Urabona yuko nashizeho n'aka box ka vert, kubera iki? Ugiye ufashe icyo bita Fibonacci, retroussement Fibonacci ariyo dusanga ngaha, urashobora gufyonda ngaha, urabona hafyonza nyene, urashobora kubona rero ama différents types de Fibonacci. No kuvuga n'ama outil menshi n'ama fonctionnalité menshi cyane dusanga muri trading view, ariko twe dukunze gukoresha canke iyo no conseil gukoresha ni retroussement Fibonacci. Alors tugiye gufata retroussement Fibonacci, mu kuyifata mu kuyitrasa ucuhera ngaha munsi, hanyuma ukaba ari ufyonda ugaca udugana rero gushika hehe hejuru, hanyuma et voilà. Urabona yuko ngaha anye ino level ikorresponda na 50% ya retroussement Fibonacci, ico bita 50% canke 0.5 niho yaciye bouncingira. So rero misi yose canke kenshi gashoboka marché ibifise amahirwe yo kudundikira kuri 0.5. Hari igihe idundikira kuri 0.5, hari igihe idundikira kuri 61%, hari igihe idundikira kuri 78%. Ariko kenshi rero iyo ubonye aka naka simple astuce ko kugura cyangwa no kugurisha, iyo ubonye marché yamaze kuduga cyane ikaba iri hejuru ya 50%, kenshi barakonseya yuko aho hantu utohagurira. Baca bakonseya rero cyangwa mu stratégie d'investissement cyangwa de trading, bakonseya yuko urindira marché ibanze igaruke muri zone bayita zone de discount. Zone de discount ariyo yiyo guhera kuri 50% kumanuka 50%, 61%, 78%. Urabona rero yuko ino zone ni zone ikomeye cyane. Ntibitangaje rero yuko marché ya dollar américain yahadundikiye, yavuye ino hejuru, ziriruka pam, ikirase ku ruhome, ikirasubira duga nkaho mengo isetse uruhome, kirasubira manuka pam, nkaho mengo isuye guseka uruhome, bikanka nyene kubona ko yahagwaniye inshuro nyinshi, biranka yo kimanuka cyane, kirasubira iraduga. Le dollar américain irasubira iraduga. Kiriya ni ikintu gihambaye cyane muri trading. Urashobora kwifashisha amawuti menshi, retroussement Fibonacci. Hariho n'akawuti ngaha anye ubona ngaha akanya fyonze ko kagufasha gutrasa, uvuga uti mbe bashangira ngure cyangwa ngira ngo ejo ugomba kugura. Hari ico bita long muri trading. Kugura ntibavyita to buy, bavyita to long. Hama ugomba kugurisha naho ntibavyita to sell, bavyita to short. Nako n'akanotion ukwiye gufata nkama. So rero hari ibintu ukwiye gufata nkama, hariho ukamenya retroussement Fibonacci twayibonye aho tuyikura ngaho onye. Hama ugomba gushira ko rero akantu ka ugomba kugura, ucuzana kano kantu ka long position, ukavuga uti reka ndagashire ngaha. Urabona ahanye long, ahanye uyu murongo wo hagati usepara vert. Urabona dufise amaparti abiri, turafise parti ya vert, turafise na parti ya rouge. Okay, reka mfute ino
zone njogira ntibi confusing. Turafise partie ya vert, turafise partie ya rouge. Iyo vert iraba hejuru, ça veut dire yuko waguze ugomba kulonginga, you want to take a long position. Iyo naho ugomba kugurisha naho ufata kano ka short position, vert ikabiraba hasi. Kubitahura biri simple, vert isigura profit, rouge isigura nayo perte. Ni kuvuga iyo rero winjiriye ngaha, aha uyu murongo bisepara, uyu murongo wo hagati ni point d'entrée, ni igiciro wowe winjiriyeko. Iyo winjiriye rero ko ngaha wanyimashika kumanuka muri rouge ahanye uba uri muri perte. Umaze kurengana zone ahanye zone ya nyuma ya rouge, no kuvuga uba wahitinda ico bita stop loss. No kuvuga uba wahomvye wavuye mu isoko. Ariko iyo marché wagurishije ikamanuka ino muri vert, waha urumva uri muri profit, vert bisigura profit, hama igashika ino hejuru ahanye urumva uba watekinze profit, no kuvuga uba wungutse. So rero guys, yindi notion ushobora yanyuma juste ushobora rero yiri kura tradinga, ushobora kugenda wandika utuntu ugafata udutext ukadushiramwo, ugafata utuntu tw'udutext ukagenda udushiramwo, n'utuntu twinshi ushobora kugenda ukora. Voilà connection yanse, ariko ushobora kugenda ushiramwo n'ama stickers, ama emoji, haba harimwo ibintu vyinshi ugomba gutrasa. Twashaka kurabira hamwe, nizere rero yuko hari ikintu twakunguye. Nimba ukeneye izindi video zo muri ubu bwoko, ntibagire gusiga commentaire. Yari kuri We Talk Business, mwari kumwe na Dr. John. Tuzosubira muri video ikurikira. Turakunda cyane. Ciao ciao.